Bakunzi ba Rugos TV ndabaramukije ndabifuriza n'ibihe vyiza aho muherereye hose. No munsi nashaka yuko twibukanya kuvyerekeye ikiza ca coronavirus kimaze imisi kivugwa mu bihugu bitandukanye n'igihugu cacu c'u Burundi kitibagiwe. Ico nashaka kugaruka ku uyu munsi namwe mu mabwirizwa y'isuku twari twarahawe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Harumwo ivyerekeye gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Henshi hatandukanye hari harashizwe ivyo bikoresho byo gukaraba, bamwe barabikuye abandi barabirengana batabikoresheje. Nashaka rero ko twibukanye uyu munsi ikiza kirahari kandi kirafata abantu batandukanye. Twibuka yuko gukaraba n'amazi meza n'isabuni bituma umuntu yikingira agakingira n'abandi. Duciye aho hari ivyo bikoresho twibuke kubikoresha, twibuke gukaraba n'amazi meza n'isabuni, gutyo biratuma twikingira tugakingira n'abandi. Murakoze.